Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ahejeje kwakira umugwi w'abahinga bava mu bihugu bitandukanye bigize ishirahamwe ry'ibihugu Afrika y'ubuseruko EAC, bari baje kumuramutsa kubera ko bagomba batangure igikorwa ngaha mu Burundi cyo kubaza abenegihugu kubijanye nuko ibihugu vya Afrika y'ubuseruko vyohurikira mu mugwi wa politike bakunda kwita integration politique. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu rero yabahaye akaryo kugira ngo abamenye, bakaba bidondoye baherekejwe n'umushikiranganji w'Uburundi ajejwe ivya EAC, bakaba ari baherekeje kandi n'umunyabanga mukuru wa EAC akaba asanzwe ari n'umurundi. Muri abo baje rero harimwo abantu babaye ngaha mu Burundi, hari umugande hamaze imyaka itari mikenya ati narije ngarutse muhira, hari n'abandi bahaje bwa mbere ko n'abandi bahora bahaca. Ikintu cane cabatangaje nuko basanze ibinyamakuru byo hirya no hino vyandika ibinyoma, kuko batembereye mu gihugu cy'u Burundi barabona ko ari igihugu citunganije. Ati ikintu ca mbere cadutangaje nuko dusanze mu bihugu byose byo muri EAC mufise amabarabara ateye igomwe, ati ko ari aho duca ugasanga koko bigorana. Ikindi ati twari dukwiye kugira ubukerarugendo bwo muri EAC kugira abatazi nk'igihugu mu Burundi tuje abambere tuhamenye. Ati turi umuryango umwe, ati no mu vya politike bizohava bitworohera. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu rero nawe yabakeje arabakira, ati nakanyamuneza ko mwashitse ngaha, ati muzokora ibishoboka vyose. Numvise yuko muguma mutangurire ngaha Ingozi, mukaba muzobandanya Igitega, Imakamba mugahereza i Bujumbura. Ati ndifuza yuko mwororanirwa kuko ngaha turamutse n'umutekano, ibintu byose bimeze neza. Ati abarundi n'abantu bakira mu gihe cyose muzomara ngaha muze muroranirwa. Yavuze ariko ati igikorwa muzocitondere, ni igikorwa kitoroshe, mugabo mukoze cyane murashobora kororanirwa ibintu bikagenda neza. Ati natwe dushaka ko bigenda neza. Ati mugabo ntibitanguye neza. Ati muribuka yuko kwigenekerezo rya 17 Munyonyo u Rwanda rwateye Burundi. Ati rero murumva ko atari intango nziza, nitwaba ko dushaka kugira ico turiyo muri politike, itwumva ko ibihugu byoza biraterana. Ati rero muze mukore muri abanyabwenge, twumvise yuko iyo muva muri abantu bakomakomeye, muzogire ubushakashatsi muvugane n'abantu Barundi bazobavugisha, ibisigaye muze mukora igikorwa kimeze neza. Ati nta mwanya dufise wo guta. Ati niba hari ibintu vyatunaniye vyatugoye muri kahise, ubu nta mwanya dufise kugira ngo dushaka yuko dutera imbere.